ni ikibazo cakomeje gutera impari hagati y'abahinga kabuhariwe banonosoye ivyirondoka rijanye n'amagara meza gushika mu gihe ca none muri iki kinyecumi turimwo aho ubuhinga bwo gupima akaronda ngengamuntu ADN bwamaze gutera imbere. Ubuhinga bwatandukanije Lavinia na Michelle, amahasa y'abakobwa b'Abongereza bavutse mu 1977 ariko baza kuvumbura ko badasangiye base haheze imyaka 45 bavutse. Ni ukuvuga ejo bundi mu 2022 inyuma yo kwipimisha ADN. Kumva amahasa adasangiye base ni ikintu twari twibaza ko mu by'ukuri kidashoboka kitubaho kuko vyagaragara nk'ibitangaza nsigabwenge birenge ubushobozi bwa muntu kugeza mu 1810 aho vyatangura kunugwanugwa bikavugirwa mu ntamatama ko bishoboka ko amahasa ashobora kudasangira base. Ni nyuma y'icegeranyo ca muganga Dr. Archer cavuga umukenyezi w'umwirabure w'umunyamerika yibarutse amahasa y'abahungu, umwe ari umwirabure uwundi ari umuzungu. Aha muri iki cegeranyo Dr. Archer akibaza ko ayo mahasa ashobora kuba yarafise base babiri batandukanye. None vyoshoboka gute kugira imvyaro zigera ku binya 200 z'amahasa agire base babiri batandukanye? N'igihe umukenyezi ashobora gusama imbanyi y'abagabo babiri. Ubushakashatsi bwa science na medicine buvuga iki? Nitwa Patrick Rosaje Atangimana. Aha ni kuri Life Media. Kora subscribe kutarayikora, ukore like yongera upartage video uyisangiza abandi kaze. Ubundi nkuko bisigurwa n'abaganga b'inzobere banonosoye ivyirondoka rijanye n'amagara meza, gusama inda y'amahasa adasangiye base, ico abafaransa bita superfecondation hétéropaternelle, ni ikintu kibaho ariko gishika gake cane, aho umukenyezi ashobora guterwa inda n'abagabo babiri maze hagaca havuka amahasa adasangiye base. Nkuko bisigurwa n'abaganga b'inzobere nka Dr. Wu, umuginekologe yanonosoye ibijanye n'irondoka avura ku bitaro Lenox Hill i New York muri leta zunze ubumwe za Amerika, kumwe na Dr. Tulio Jorge Franco, umuginekologe obstetricien akora i Mineiros muri Brazil, kuvyara amahasa adasangiye base ngo ibi bishika ku mahasa adasa fojimo gusa. Muti kubera iki? Impamvu nuko nkuko bisigurwa n'abaganga amahasa adasa le fojimo disigote akomoka ku mbuto ngore ovile zibiri zahiriye rimwe icarimwe. Ovile imwe igahura na spermatozoide imwe, iyindi ovile igahura n'iyindi spermatozoide, maze hagaca haba agasamo fecondation. Abafojimo ubundi bameze nk'abavandimwe bavukiye umunsi umwe. Usivye gusangira itariki y'amavuka, amahasa adasa fojimo bameze nk'abandi bavukanyi bose kuko no mu kuvuka baza bari mu ngobyi zibiri umwe wese mu yiwiwe. Aya mahasa adasa fojimo niyo yonyene bishobora gushika akagira base babiri batandukanye. Dutahure ko kugira igitangaza cyo kuvyara amahasa adasangiye base kibe kimaze kwibonekeza incuro zigera ku binya 200 nkuko vyemezwa n'abaganga, hasabwa ingingo ntabanduka zitatu zikurikira. Ubwa mbere ni double ovulation canke polyovulation, imbuto zibiri ovule zigahira rimwe icarimwe mu mwanya umwe. Ubundi nkuko bisanzwe biri umukenyezi iyo ari mu gihe c'agasamo periode d'ovulation, urubuto ovule rurasha rukaja kwitegurira kwakira spermatozoide, urubuto rw'umugabo, kugira habeho agasamo fecondation. Ibi birasanzwe biri normal, ariko hari aho bishika umukenyezi mu gihe ca ovulation hagasha imbuto ngore ovule zibiri icarimwe mu mwanya umwe. No kuvuga ovule zibiri zompi zikaja kwitegurira kwakira spermatozoide. Aha rero iyo bishitse uyu mukenyezi agakora imibonano mpuzabitsina n'abagabo babiri mu kiringo cegeranye nk'imisi iri munsi y'itanu n'indwi, hariho amahirwe menshi ko uyu mukenyezi ashobora kwisanga yasamye imbanyi y'amahasa adasangiye base. Ibi bigashimangirwa neza n'ingingo ya kabiri, rapport sexuel multiple, kurangura imibonano mpuzabitsina n'abagabo benshi mu kiringo cegeranye cyane.
Mu yandi majambo nk'akarorero nk'uko bisigurwa na muganga Dr. Wu, umuginekologe yanonosoye ivyirondoka, umukenyezi ari mu gihe c'agasamo periode d'ovulation hagasha imbuto ovule zibiri icarimwe. Uyo mukenyezi mu gihe akoze imibonano mpuzabitsina uno munsi agasama imbanyi, ariko kubera ko hahiriye rimwe imbuto zibiri urundi rukaguma rurindiriye, uyo mukenyezi bigashika agaca arangura yandi mabanga mpuzabitsina n'undi mugabo nawe akamutera inda, kubera ko rwa rundi rubuto rwasigaye rwari ruciteguye kwakira spermatozoide. Gutyo uyo mukenyezi akaba asamye imbanyi y'amahasa adasangiye base. Ingingo ya gatatu ituma ibi bishoboka ni survie des spermatozoides. Ikiringo urubuto rw'umugabo spermatozoide rushobora kumara rukomeye rumaze kwinjira imbere mu gihimba cirondoka c'umukenyezi. Aha Dr. Wu kumwe na Dr. Turio George Franco, aba baginekologe kabuhariwe bompi bahuriza ku kwemeza ko urubuto rw'umugabo spermatozoide rushobora kumara iminsi iri hagati y'itatu kugera kuri 5 rukomeye ruri mu gihimba cirondoka c'umukenyezi. Ibi bigasigura ko iyo umukenyezi yasigaye iminsi iri munsi y'itanu kugira aje mu gasamo ovulation hama agakora imibonano mpuzabitsina, urubuto rw'umugabo spermatozoide rurashobora kumugumamwo mu kiringo c'imisi igera kuri 5 gishobora guhurirana na ovulation, ku buryo bishitse uyo mugore agakora iyindi mibonano mpuzabitsina n'undi mugabo, uyo mukenyezi iyo aciye aja muri ovulation hagasha imbuto ovule zibiri carimwe, izo ovule zishobora guhura na spermatozoide zibiri z'abagabo babiri batandukanye. Gutyo uyu mugore akaba atewe inda n'abagabo babiri, inda izovukamwo amahasa adasangiye base. Ari nayo mpamvu twabonye ko nk'uko bisigurwa na Dr. Turio George Franco, amahasa adasa fojimo disikote niyo yonyene bishobora gushika ko agira base babiri batandukanye. Mu majambo avunaguye, aha icyo twomenya nuko amahasa avumbura ko adasangiye base ari uko hakozwe igipimo c'akaronda ngengamuntu ADN. Bisigure ko nko mu bihugu ubuhinga bwo gupima ADN butarashika canke aho butaratera imbere, biragoye ndetse nivyo nashoboka ko hari amahasa amenya ko adasangiye base, canke ngo hagira umugore amenya ko yatewe inda n'abagabo babiri mu kiringo kimwe ica ivukamwo amahasa adasangiye base mu gihe hatabayeho igipimo ca ADN. Ibi bintu mwaramwibaza ko bibaho? Dusangize ivyumviro vyanyu muri commentaire. Mwari kumwe na Jean Patrick Rusage Hatangimana. Bandanya mukurikira ibiganiro bica kuri Life Media. Nimugira mu mwubahwe musangwa amagara meza, maze amahoro y'Imana bane namwe na gahwane.